turateguye imyitozo ngororamubiri ku bana b'imyaka 6 kugeza kuri 12 mu nzira yo kurwanya sedentarite ku bana ndetse n'ingaruka mbi zayo zijanye n'izi ndwara za diabete de type 2, ibijanye na surpoids na obésité bituruka ku kutagira exercice. Ugiye kuraba uno munsi abana benshi bakiri bato bava ku ishuri baja mu rugo bashika bicara baraba amateleviziyo n'amatelefone, ku ishuri naho baba biriwe bicaye ku ntebe. Birakenewe yuko rero abana tubigisha gukora exercice bikaja muri kamere. Twateguye rero amezi 2 y'ico gikorwa, kikazoba gihagaze ku bana b'imyaka 6 gushika kuri 12, kikazoba gikubiyemo inkino zitandukanye, harimo ico twita les arts martiaux, harimo le football true, harimo bike education, harimo kids run. Tuzotangura ku wa mbere itariki 7 dusozere ukwezi k'umunani kurangiye. Izo nkino rumva zizomara amezi 2, zikazosozerwa n'amahiganwa y'abo bana nyene bazoba bitabiriye izo nkino. Aho dutaniye n'abandi muri encadrement y'abo bana, icambere ni icuko twahisemwo imyaka iri determine. Twahisemwo imyaka 6, 12. Ikigira kabiri nuko izo nkino ntitwahisemwo urukino rumwe. Ugiye kuraba encadrement zindi usanga bari muri football, abandi bari muri basket, abandi bari muri cricket, abandi bari ugasanga muri volley, ugasanga ni sport imwe. Ariko twebwe duhitamwo inkino nyinshi mu nzira yuko umwana akiri muto aca ku nkino nyinshi. Noneho uwo nyene bivanye nuko yakunze urukino, bivanye nuko ashoboye, ahitamwo urwo azokina kubera yazibonye. Hari umuvyeyi ashobora guhimiriza umwana ngo akine urukino nawe yakinye canke urwo akunda, ariko ugasanga mu ngiro hari aho usanga bidahura. Ni vyiza ko umwana we nyene aca ku maje menshi akayabona, hanyuma agahitamo. Rero ikindi c'ubwo bwinshi bw'inkino tuzobacisha ko kugira bazibonere, harimo niyo sense ya tuvuga apprendre, grandir, bouger. Harimo rero cette notion d'apprentissage, uko aja kuri je ava ku yindi aja ku yindi, agenda yiga ibintu byinshi bitandukanye, haba amategeko bakurikiza, haba uko urukino nyene ubwago gubatse, arunguka rero en terme d'extension de connaissance. Ikindi izo nkino zifavoriza ni l'esprit d'équipe, l'esprit d'équipe et de sociabilité. Abana bari muri iyi myaka ya 6 na 12 baba bavuye kuri attachement y'abavyeyi, baba batanguye kubaka amagroupe yabo. Rero muri iyo diversité des jeux, muri iyo découverte des jeux, muri iyo épanouissement par le sport et le jeu, baraheza bakubaka ubucuti n'abandi bana batandukanye.